Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira kuri M24/7 TV muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Biravuga ko General Mbara, umugaba mukuru wa FARDC Igisirikare cya Kongo, yafunzwe akekwaho kugambanira umukuru w'igihugu Perezida TSHISEKEDI. Byagenze bike. Amakuru akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko General Mbara Monsense, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, yafunzwe ku itegeko rya Perezida TSHISEKEDI. Aya makuru akomeza avuga ko General Mbara afunzwe akekwaho ubugambanyi bugambiriye guhirika Perezida TSHISEKEDI mu gihe ari mu ruzinduko rw'akazi mu burasirazuba bwa Kongo. General Mbara Monsense azwiho kuba ari umwe mu nkoramutima za Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu. Binakekwa ko uko kugambirira guhirika ubutegetsi hashobora kuba rero ari umugambi aba bombi bari basangiye. Nkaba nakwibutsa yuko mu bihe bishize, mbere yuko wenda Perezida TSHISEKEDI hongera kuza ituze mu ishyaka rye, byari bikomeye cyane ubwo byavugaga ko ashobora gukorerwa kudeta n'uwo yasimbuye ari we Joseph Kabila. Gusa icyo gihe bikaza kurangira nta kigezweho, ndetse Joseph Kabila aza kujya hanze y'igihugu cya Kongo, i Dubai. Bivuga ko ashobora kuba yarahunze igihugu, gusa yaje kongera kugaruka mu gihugu. Bikavuga ko rero yashoboraga gukorerwa kudeta wenda nubwo bitakunze, ariko ubu yamaze gutabwa muri yombi akaba afunzwe, kuko amakuru avuga yuko yagambiriye cyangwa se aketsweho ubugambanyi bugambiriye guhirika Perezida w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tuve muri Kongo tunyure mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko mwaka Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi, abantu 554 bamaze kwicwa. RIG iteka ikaba ibitangaza mu gihe cy'umwaka umwe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ayobora igihugu cy'u Burundi. Umuryango RIG iteka horanira uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu uravuga ko abantu bagera kuri 554 bamaze kwicwa, 118 muri bo bakaba ari abagore. Uyu muryango uvuga ko uyu mwaka Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi wabaye umwaka w'akaga, kandi ubivuga ushingiye kuri iyo mibare ufite, ndetse ukagereranya n'imyaka 6 ishize igihugu kiri mu bibazo byaturutse ku kwiyamamariza manda ya gatatu kwa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Uvuga ko imibare wongeyeho iy'abantu bishwe ku butegetsi bw'uwo yasimbuye igera ku bantu 2799 bishwe, barimo abagore n'abakobwa 343 kuva ku itariki 25 Mata 2015. Mu mwaka umwe gusa ngo ku buyobozi bwe hapfuye 20% by'abishwe kuva icyo gihe, nk'uko bigaragara mu ibaruwa ikinyamakuru cyo mu Rwanda ifite yabashije kubona. Uyu muryango wandikiye Perezida Ndayishimiye kuri wa gatanu tariki 18 Kamena yandikiwe i Kampala, ivuga ko 150 muri abo bishwe imirambo yabo yagiye itoragurwa mu bice bitandukanye by'igihugu, aho imwe yatoraguwe mu mashyamba, mu nzuzi, mu biyaga ndetse mu mihanda. Umuryango ukomeza uvuga ko abantu ba mbere bakekwaho kugira uruhare muri ubwo bwicanyi ahanini ari abakozi b'urwego rushinzwe iperereza rukorana bya hafi na Perezidansi, ndetse n'abapolisi, abasirikare ndetse n'imbonerakure. RIG iteka itanga inama y'icyakorwa ngo ituze rigaruke mu gihugu, aho ivuga ko Perezida Ndayishimiye akwiye kubanza kwaka ibirwanisho urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure. Uyu muryango kandi usanga akwiye kubuzwa ko imirambo iboneka ihita ishyingurwa polisi n'inzego z'ubutabera bitabanje gukora iperereza ryimbitse ngo hamenyekane icyihishe inyuma y'izo mfu. Ikindi ngo nuko umukuru w'igihugu yahagararira mu by'ukuri urwego rw'ubutabera, akareka kujya yitotomba ko hari abakomeza gukora ibyaha bitandukanye mu gihugu ayoboye, kandi afite ububasha bwo gutuma abo bose bica abantu bakurikiranwa bagahanwa atitaye ku ndakuzi, nk'uko bagiye babigarukaho. Muri Uganda COVID-19 yishe abantu bagera kuri 42 mu munsi umwe. Museveni ashyiraho andi mabwiriza aremeye muri iki gihugu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yashyize amabwiriza mashya kwirinda COVID-19 muri kiriya gihugu nyuma y'ubwiyongere bukomeye bw'abandura n'abahitanwa na kiriya cyorezo. Nyuma y'uko mu gihe cy'ukwezi kumwe gushize Uganda yapfushije abantu 234 barimo 42 babonetse ku munsi w'ejo. Ingamba nshya Museveni yashyizeho zirimo gahunda ya guma mu rugo Uganda herukaga mu mezi 6 ashize, igomba rero kumara iminsi 42. Museveni mu ijoro ryakeye ubwo yagezaga ijambo ku banya-Uganda yavuze kandi ko ingendo zambukiranya imipaka n'izihuza uturere z'abantu ku giti cyabo na rusange zirabujijwe mu gihe cy'iminsi 42 uhereye ku itariki ya 18 Kamena. Yavuze ko urujya n'uruza rw'abantu rugomba
rugomba guhagarikwa kubera ko ari rwo shingiro izamuka ry'abanduye. Museveni yavuze ko muri Uganda ubwandu bwatumbagiye ku kigero cya 17% ku buryo hagati y'itariki ya 18 Gicurasi n'iya 18 Kamena muri iki gihugu hagaragaye ubwandu bushya 25,685. Yavuze ko ejo kwa gatanu yonyine muri Uganda habonetse abantu bagera ku 564 banduye, barimo 42 bahitanwe n'icyorezo cya corona virusi. Kubw'ibyo rero yavuze ko abakerarugendo baturutse mu bihugu byakingiye abaturage babyo nibo bonyine bemerewe kuza. Iyo bigeze aho tubona abantu bagera kuri 17 ati muri ibipimo 100 tuba turi mu bibazo bikomeye cyane. Museveni yavuze ko ikibuga cy'indege cya Entebbe kizakomeza kuba gifunguye ariko ko nta virusi n'imwe tuzemerera kuza mu gihugu cya Uganda. Yavuze kandi ko imodoka z'abantu batanga serivisi nkenerwa nk'abasirikare, abapolisi n'abakora mu nzego z'ubuzima arizo zemerewe kugenda, ariko abazirimo bakagaragaza ibyangombwa byemeza ko bakora muri izo nzego. Perezida Yoweri Museveni yaburiye abanyarwanda ko mu minsi iri imbere imibare y'abandura n'abahitanwa na COVID-19 iziyongera, abasaba kwitwararika. Magingo aya muri Uganda harabarurwa ababarirwa mu 68,778 banduye kiriya cyorezo, mu gihe abamaze guhitanwa nacyo ari 584. Afrika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo n'abarundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe mu kanya kashize yavuganye n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, Sonia Niyubahwe. Ayo makuru tuba twararonse mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu. Iyo muvuze ngo amakuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza, mwayaronse biciye mu yahe nzira? Mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe? Namakuru ariko aravugwa ahantu hose, baramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba kigenga ntidushobora kuyisubirako. Turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwisa souveraineté dans notre pays, turayubahiriza. Donc inkuru twarayironse ariko bataragira amatohoza, turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro, hanyuma izokurikira bizoba iby'amatohoza. Mugabo ntitwavuga ko kuri inkuru nayo twarayimenye kandi twarayakiriye. Mwayimenye bivuye muri Afrika y'Epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo? Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birashitse ko bivugana abiraba byose. Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo? Yego cyane, amakuru twarayaronse. Novuga nti uretse ko bari kora nayo vuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerezwa gufata nyene mu buryo novuga nti officiel, niko nobwita amakuru twarashaka kumenyesha. Hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cako? Mvuga ko bariko baratohoza no kuvuga ko mutaravyemeza neza ko baba barabikoze canke batabikoze, ariko Afrika y'Epfo yarabibamenyesheje. Ariko abo Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izobasubiza bangana gute ga Madame Sonia? Ushike ubu nta gitigiri c'umwihariko twovuga atabo barundi birukanye turaronka. Incho kimwe tuvuga tuti uwo tubangira gatoya bakaduha umwanya bashobora kugira amatohoza by'ukuri no twaronka n'igitigiri yacu. No kuvuga ko Afrika y'Epfo yababwiye muri rusangi ko hariho abarundi bakora muri ambassade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira, ariko ntiyigera ivuga igitigiri cabo? Yego cyane, amakuru twaronse muri rusangi hamwe n'abandi bose nkuko n'abandi babimenyeshejwe. Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambassade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari. Hari abamaze gutahuka, ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka, bataratahuka bitegekanijwe ko bo batahuka ryari. Uko biri kose iyo birukanye umuntu naho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga, baramuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura. Ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamijwe kugira iki nimba bazaba bamaze kubirukana? Ruhande rw'igihugu cy'u Burundi aho twamaze kwakirira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri acaha abarundi bagirijwe nimba arico, hanyuma kugira ngo ababigenzwe baze bafate ingingo. Izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye mu matohoza, bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa asanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza. Ico kibazo n'ubwa mbere mukimenye ni kibazo gisa nk'icatangaje abatari bake, ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byaba bishitse? Yego cyane, ku byo nzi jewe ngira ngo bingana n'imyaka mfise gushika ubu nta kibazo nk'icyo narigeze numva kibaye hagati y'ibihugu.
mugabo icyo bonomenyesha abatwumviriza ni uko mu gihe byaba byarashitse by'ukuri hamwe n'amatohoza byoshika akagirwa tugasanga by'ukuri abo bakora mu buserukizi bw'Uburundi barakoze ico caha agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose sintama yurinzu n'abantu nk'abandi nabo baba bakora mu buserukizi baguma n'abene igihugu nk'abandi bashobora gushika bagakosha n'abantu kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'Uburundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi ariko ivyahe bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntiyigeze babwira n'ubwo mwavuze